Je banyita Bizimana Lambert, nkaba ndongoye iyi societe mubona yitwa Trade Chicken Center Limited. Iyi societe ikaba ikora amamashini abundikira amagi. Turi mu gisata cyo guhingura cha transformation cyangwa cha fabrication. Twe tujejwe kugwiza amamashini kugira ngo abantu baronke inkoko mu buryo bworoshe. Kuvuga kuva ntanguye uno mugambi nawe utanguye bigoye ariko mfashijwe na PAEEJ ndabona yuko mwakanya intambwe ngeze ko ari ishimishije cyane ko maze guha akazi abantu bashika kuri 2 bahembwa buri kwezi. Ndamaze kubona yuko bamaze kunguka ariko naje ndamaze kunguka ko ndafise nibindi apare yimaze gukora mu nyungu maze gukora muri PAEEJ. Ndabona yuko nkiraki umunani zishobora kuba zoboneka mwakanya mu nyungu gusa. Kuvuga ku Gatumba namaze gushirayo ikiraro c'inkwavu inyungu nkuye ngaha mu yiproche. Twoshimira umukuru w'igihugu nyakubahwa yavuze ati reka nshira Urwaruka imbere ndabico bashoboye. Twari dushimira n'igikoko PAEEJ yashijijamwe amafaranga kugira ngo adushikire. Ntange turabashimiye ku ntango bariko baradufasha batwankadra batureka aho bitagenda neza. Turabashimira cyane kukigoro bariko baradufasha. Jewe nitwa Vincent akaba ari jendongoye iyi koperative turashoboye. Iyi koperative turashoboye isanzwe ihingura inshato hanyuma igakoramo produits zitandukanye, ibirato, ceinture, amasandari, portemone, ishakoshi hamwe nabijya birato byugaye ajya bitango na mabukare. Twebwe twarahaye akazi Urwaruka, turiko dukorana n'Urwaruka rushika 17. Hanyuma impande yaho hariho nabandi bashika 4 turiko turigisha twahawe na Caritas Belgique. Mu kwezi twebwe turashobora kuronka nk'ibihumbi nk'amajana 5 amajana 6 bivanye n'amasoko ingene yagenze. Umugambi wa PAEEJ waje hageze kandi turawushima cyane, ndetse tukaba tunashimira nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuba uwo mugambi yarawuteguye hanyuma bagafasha abajene mu migambi yabo. Jewe nitwa Nyawenda Innocent, sanzwe nkora ivyo guhingura ibintu bitandukanye mu mahembe y'inka n'amagufa. Twebwe gisata dukoreramwo nico guhingura transformation des objets en corne et des os. Twe hari habo dukoresha nk'akarorero hariho umuzamu duhemba ku kwezi hariho nabandi twita abajurnaliye bahembwa ku munsi hariho rero nabandi bo muri koperative baca bahembwa kuco babinjije bonyene. Twebwe dufise abakozi bamaho 13 mugabo hariho n'abajurnaliye bakora mu gihe tubakeneye. Mfatiye hagati na hagati ku kwezi turunguka nk'amajana 220 canke nk'amajana 2 hagati yaye. Nitwa Bwirukiro Ivan Christ, nkaba ndumunyamwuga. Nkora ibintu bijanye no guhingura impuzu mu nyuzi, hari imipira, hariho n'udundi duhuzu tw'abana, inkofero, ibishora n'ibindi bintu. Urwaruka rurahari twahaye akazi inyuma yo kwagura umugambi, tubashize hamwe igitigira bashobora nko kuba bakwira nk'abakozi nka 15. Inyungu irahari, ndashobora nko kuba ndonka ku kwezi hinjira nk'amafaranga nka 600,000 y'inyungu buri kwezi. Turashima cyane ko yashize imbere Urwaruka, natwe bituma Urwaruka twitinyuka, dutangura gukora, dutangura kubona yuko bya bindi twahora tubona hanze dushobora kubizana mu gihugu bikagira uko biduteje imbere bigateza imbere n'igihugu.